icy'ingenzi si uko yakubwiye ko agukunda gusa, ahubwo icy'ingenzi ni uburyo akwitwarako mu rukundo. Ingene mubanye mu rukundo nicyo cy'ingenzi, ingene akwereka ko agukunda nicyo cy'ingenzi, ahubwo ntuhave wiyumvira ngo icy'ingenzi ni amajambo yama yakubwiye ngo aragukunda. Kuvuga ko agukunda ntibisigura ko agukunda koko, kuko wibuke yuko na Yesu mu kumugurisha bamusomye ku itama, kuko n'abifuza kukononera ubuzima nta kindi kintu buza bakubwira, baza bakubwira ko bagukunda. None wibaza ko hamwe hoba hari umuhungu yipfuza kukwirira gusa agahita yigira, ko yoza avuga gute? Ko yoza avuga ngo ndagushaka? Oya, ntabwo yoza avuga ngo ndagushaka, ahubwo yoza akubwira ko agukunda, agufitiye urukundo rwasaze. Ndazi neza ko iyi nkuru ushobora kuba umaze kuyumva, yabaye muri Bibiliya, aho hari umuhungu yakunze mubyara we gushikaho agwara akaremba atamubonye, ariko nyuma yo kumuryamana ijoro rimwe gusa agahita amwanka urunuka. Ibi no mu buzima busanzwe ushobora gusanga umaze kubibona cyangwa kubyumva, cyangwa nawe ugasanga byaragushikiye, aho hari umuhungu yaje akuririra akubwira ko agukunda atoba atagufise, ariko nyuma yo kuryamana nawe ubu ukaba udarutse no kumva ijwi ryiwe kandi atakintu na kimwe mwapfuye. Niyo mpamvu rero amajambo ntabwo ariyo yerekana urukundo, ahubwo icyerekana urukundo ni ibikorwa bikorwa nyuma y'uko umuntu akubwiye ko agukunda hama ukamwemerera. Muko umuhungu nakubwira ko agukunda, yegome ntuzamwankire, kuko ushobora kuba utakaje amahirwe, ariko kandi nyuma yo kumwemerera uze witonde kugira ngo umwizere, cyane cyane ko bajya abahungu bose bakubabaje ari uko wabahaye icyizere cyawe. Umuhungu rero nibishaka kubwira ko agukunda uramwemerera, ariko uze witonde kumwizera. Kandi n'abahungu nuko, ntugire ngo abakobwa nuko ari shyashya, nawe muhungu nuja mu rukundo n'umukobwa uritonda nawe kumwizera, kuko hari igihe uzosanga afise ibindi bintu yatumye akwemerera atari uko yagukunze, bityo ntuze wihute nawe mu kumwizera. Nimba uri umukobwa ugomba kumenya neza ko hari umuhungu ugukunda uko uri kose, gusa bigoye kuzomubona. Aha ndavuga b'abakobwa birirwa baragira bati nta bahungu bari seriye bakihari, abahungu bose ubu barabaye nabi, araza kubwira ko agukunda kumbe agushaka. Kandi natwe biratugora gutandukanya abahungu badushaka n'abadukunda, bityo bose baza badushaka gusa tukagira ngo baradukunda, nyuma tugasanga ni babandi badushaka. Ibi rero mukobwa ushobora kuba wihenda. Umuhungu abahungu bari seriye barahari, abahungu bagukunda nabo barahari, ariko ushobora gusanga uri muri ba bakobwa babura amahirwe bivanye n'ingeso zabo, kuko ushobora gusanga abahungu kenshi na kenshi bakwiye abo wifuza niba abahungu batekereje bamira mu rusengero, aho wosanga nawe uri wa mukobwa wiyamira mu tubare. None iki gihe urumva muzohurira hehe n'uyu muhungu? Imbere yuko uvuga rero ngo je nta muhungu ari seriye mbona, manza witonde urabe ko nawe ubaye uri umuhungu waresha umukobwa umeze nkawe koko. Icara ahantu wirave, urabe ingeso zawe, urabe ibyo ugenderamwo, ugira ati mbaye ndi umuhungu wifuza akazoza keza,
eske natweruka kuresha umukobwa umeze nkanje? Iki gihe nusanga nawe ubwawe ubaye uri umuhungu utokwiresha bivanye n'uko wiyizi, hindura rero ube wa mukobwa uvuga ati mbaye ndi umuhungu wiyubaha utegura kazoza, umukobwa umeze nkanje ntiyoncika. Ibi kubikora biroroshe cyane, no guhindura ingeso ukagira mu ngeso novuga ati ingeso nziza. Kandi n'abahungu nuko muhu manza nawe urabe, ntushoke uvuga menshi ngo abakobwa baranyanka. Manza urabe neza ko nawe ubaye uri umukobwa wiyubaha ushaka kazoza keza, wakwemera kubana n'umuhungu umeze nkawe. Erega akari mu mpene niko kari no mu ntama. N'abahungu nuko ushobora gusanga wewe uri kuvuga ngo abakobwa bose b'iki gihe ni maraya, narabuze umukobwa w'ukuri ari seriye. Ariko mu by'ukuri manza urabe neza ko eske wewe ukuri urabona ko abakobwa bogukunda cyangwa nawe ubwawe ingeso ugiramwo, ibyo ukora, imico yawe, uramusura umukobwa wifuza akazoza keza, wokundana n'umuhungu umeze nkawe? Iyishure nusanga ari oya, hindura ku buryo nawe uzovuga uti mbaye ndi umukobwa wifuza akazoza keza, nta wundi muhungu nokunda atari nje, bivanye n'ingene witwara mu mico yawe. Muko nuronka umuhungu mukundana, uzamenye ko abahungu bakunda abakobwa, ariko atari abakobwa bifata nabi, atari abakobwa babubahuka, kandi atari b'abakobwa b'ibinebwe badafise n'integuro ya kazoza. Ahubwo uzumenye ko abahungu bakunda umukobwa wifata neza, ububaha, kandi umukobwa utari kinebwe, utarambirwa gukora udukorwa twari two twose, kandi bakunda n'abakobwa bafise integuro za kazoza, kuko aho isi igeze iriko iramera nabi. Ntibashaka b'abakobwa b'ibibazo gusa, bashaka b'abakobwa bazobaterera ivyiyumviro mu rugo. Iki gihe rero numuronka uzugerageze kwiyubaka, ndavuga muri ibi bintu nkubwiye. Kandi nawe muhungu nuronka umukobwa mukundana, uze umenye ko abakobwa barakunda abahungu, ariko atari b'abahungu batabakunda, batabakeya, kandi atari b'abahungu baba bafise ubwoba bwa kazoza, batifitiye confidence, atari b'abahungu bereka abakobwa yuko umenga naho Imana nyene nayo bobo ntaco bariko barategura. Egome kwizera Imana nivyo, ariko wizera Imana nawe ufise ico uriko urakora. Abakobwa rero bakunda umuhungu, novuga nti ubakunda ubwa mbere, ubitaho, ubaha keya, ubereka ko abakunza. Kandi umuhungu wifitiye confidence, wibonamwo kazoza, kandi utagira ubwoba, ububoneka ko yoshobora no kubatabara, kuko abakobwa bakunda umutekano. Inshuti yanje, nibaze ko iyi video ugize inyungu nyinshi uyikuramwo mu buzima bwawe. Nimba utarakora subscribe, reka umanze ukore subscribe kugira ngo wame ubona video buri munsi uko zisohotse ntizigucike, uzibone mu bambere. Kanda subscribe kandi ufungure n'inzogera kugira ngo uko video igiye ko bahite baguha notification. Nyuma y'ivyo ukande like, partage, ugire na commentaire, utubwire muri commentaire ingene iyi video wayakiye. Hanyuma reka tubane muri video zindi nyinshi zikurikira, kuko iyi channel icako video buri munsi zirenze imwe. Ndagukunda cyane.